jewe par rapport ya teme nabonye la résistance sinzi ko noba nihenze par rapport ya teme y'uno munsi nagira ndabaze ni résistance par rapport à quoi hama mutegekanya gukora iki muri iyo résistance namba atari résilience ese ni pacifique canke n'ubundi buryo hanyuma après 10 ans voire même 15 ans basa n'ababafuse ku rubuga rwa politike mu Burundi ko mu migambwe cemewe n'amategeko ntimukirimwo nibaza ko contribution yanyu ari yahe ku rubuga rwa politike murakoze. Murakoze cyane. Ubwa mbere ntibigeze badufuta umugambwe MSD barawuhagaritse gusa ku kiringo c'amezi 6, hanyuma ayo mezi 6 aheze ndi umugambo MSD ndibawubujije kandi ntibanawemereye gukora kuko imigambwe itari mike, imigambo nka yose ivuga ururimi rutajanye n'urwa leta ntibayemerera ko iyo migambo ikora mu gihugu. Ico cyane muri groupe yo muri Sweden bayitse ikibazo rero cawe ca mbere cyo kuvuga resistance twe duhangana na leta tuwo duhangana na leta ya CNDD-FDD gushikaho izova ku butegetsi canke ikaza ikicara tukavugana uko igihugu kigiye gutunganywa ku neza y'abarundi bose. Ivyo rero kugira tubishikire no guhangana ivyo twita resistance, guhangana muri umugambo wa MSD tuzobandana duhangana dukoresha inzira za politiki, ariko n'inzira zo guhangana mu kuhaciye ku ngimba, izo nzira tuzozishigikira mugabo si twe tuzoba turiko turazikora, mugabo abazozikora bose, abazikora bose turabashigikiye kuko bagwanya leta, dusanga uyu mwasi simbona ico tubuza kubashigikira haba mu vyiyumviro canke no mu bindi vyotuma bashobora kumvisha burya butegetsi ko buri mu nzira mbi. Naho iyo tuvuze rero resistance kuyiranforsa n'ivyo tuba tuko turavuga, twebwe tuzobandanya mu nzira yacu ya politike ya diplomasi, tubandanya twerekana ububi bw'irya ntwaro ya CNDD-FDD, ububi igirira abarundi bose, tubandanya tugerageza kubwira amakungu ko boyiharira ivomo, hanyuma abari mu nzira zo kugira ingimba kuko twebwe tutazirimwo nabone tuzobashigikira kubera bari kubagwanya burya butegetsi, kandi na twebwe aribo turwanya mu gihe tumva yuko bari kubagwana bashaka gushiraho igihugu gitwarwa n'amategeko kandi kiri mu nzira ya demokarasi. Nagomba mbere ngaha kugira mbeze kuri ico kibazo cawe mvuga neza aho MSD ihagaze. Aho MSD ihagaze nuko atanzira nimwe izozana amahoro mu Burundi itarimo demokarasi. Abarundi bapfa ubutegetsi, nitwicare twumvikane uko bazoza babubisikanyako biciye mu minwe y'abanyagihugu bonyene, ko nibo bene igihugu aba aribo babutanga babuhereza abo bagomwe, hanyuma batabakoreye neza bakabagoboza
bakahava mu matora akurikira. Aho niho twebwe duhagaze muri MSD, kandi turibaza yuko n'abarwanya uwo butegetsi biciye mu nzira z'ingimba arivyo biyumvira. Muradutunganye twabaza icamaze kubazwa, twari twagize ikibazo ca internet kuri teme yanyu ya renforcement de la résistance démocratique. N'ibihe bikorwa mutegura kugira mugire iyo renforcement ya résistance démocratique? Akandi gatoyi, yoba mutegura ko izoba a caractère pacifique, mwategura ko hazokora gute exactement concrètement? Murakoze. Bon, ivyo bibazo nka vyose twavyishuye. Ibikorwa dutegekanya gukora bitari bike twabivuze, guhimiriza abarundi bose bagahaguruka, ibikorwa vya politike twama dukora mu kinyegero vyo kwigisha, kuremeshanya mu gihugu, no kubandanya inyigisho mu makambi hose y'impunzi, no kubandanya ibikorwa vyo gushigikira haba mu buryo no mu vyiyumviro imigwi yose igwanya ubutegetsi biciye mu nzira y'igikenya. Ivyo vyose twabivuze. Kugira rero tugaruke kuri iyi uzeye pacifique ya caractère pacifique, nagomba mumenye neza yuko mu mategeko mpuzamakungu iyo abanyagihugu bimwe uburenganzira bwabo bakabusaba mu nzira z'umwumvikano, mu nzira ziciye mu mahoro, ntibaronke inyishu itomoye kuri ubwo burenganzira bwabo bw'ikiremwa muntu, abantu bararekuriwe gufata ibigwanisho ngo bomore ubutegetsi bw'uko burabacinyiza. Ivyo biremewe n'amategeko. Naho duhagaze, abantu bafashe ibigwanisho kubera yuko twasavye kuva kera ko twumvikana na CNDD-FDD ingene igihugu cacu co twagwa neza, CNDD ikanga, abo bantu nabo gushigikirwa kuko bari mu nzira y'amategeko mpuzamakungu. Twarasavye twese nabone barimo yuko CNDD tumviriza, ikasonera agateka kazina muntu, abantu ifungira ubusa ikabapfungura, hanyuma ikaza tukaja mu matora atigera yibwa, hakaza ibwirizwa shingiro ryubahiriza abarundi. Ivyo batabishaka, abantu bahagurutse bagafata ibigwanisho nabo gushigikirwa. Twebwe rero nitunabitinya kubivuga, ntibinadutera n'isoni, turabashigikiye abantu bafashe ivyo bigwanisho kugira bagwanye ntuzeye leta y'u Burundi. Ahubwo abogira isoni n'abatabashigikiye, abari mu nzira itariyo nabo batabashigikiye, nabo bataranahaguruka ngo babashigikire. Naho rero kugira ngo wumve ivyo vya pacifique twarabikoze, n'ubu turayibandanya mu nzira zacu za politiki, tuvugisha ururimi, ariko abahagurutse nabo turabemera, turemanga yuko ku giti cacu dushobora kubafasha. Murakoze.